dusanze umunyamabanga mukuru w'umugambwe adashoboye kurongora ikiringo fata kibanza hisunzwe ingingo yo kwigerekezo rya 4 mu kakaro umwaka wa 2023 nk'uko tubisanga mu ngingo ya 38 agace ka kabiri mu mategeko ntunganyamugambwe yerekana ko mu gihe umukuru w'umugambwe atakihari ku mvo zitandukanye umunyamabanga mukuru ari wahagararira ibikorwa akongera akarongora amanama y'isasa ridasanzwe y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe. Muri ico gihe twisunze ingingo ya 39 y'amategeko ntunganyamugambwe dushinze ko aca asubirizwa muri ico gikorwa no gusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa umushinga mateka Maria Makurata Ntacobakimvuna asanzwe ari umunyamabanga mu biro bikuru ajejwe iterambere ry'abakenyezi. Kuri ivyo vyose dusavye ibi bikurikira: ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru yiyatsa amabanga bosubiza badatevye ibikoresho vyose by'uburongozi bw'umugambwe. Bwa kabiri, ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe agiye kurongora ikiringo fata kibanza yitura adatevye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gukurikirana uko imigambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi, asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe gwemejwe n'ikoraniro kaminuza ryo mu mwaka wa 2019.